nkongaha urazi ko mukanyana mu Rwanda. Oya kugwana c'est chose normale donc Miri urazi ko utari umukinya film. jewe ndabizi muganegeze gukina film. None ndakubaze hano mashugwe. Turi 14 February. Rukundo TV irahari nka Rukundo TV. Haraho na Mr Sammy najo Mr Sammy mbayeho nka Mr Sammy. Rero Sammy itariki nk'iyi uravyibuka. Waranza nishuka. Ndenda gusubije rero. Ato webiri acha komedi. Umugera ndamusengwaye umugera namahigwe no bangize. Kuko noza ndapokera barapokezana ningenero mfise impano ho. No chandonga ama nani mesh cyane. Kubaze no kubazo. Wari kuravuga ko ari vyafo. Ni vyafo gute? Ubuzima yaje ubwa n'umugore. Waone kama nishaza tanenepa. Umunara muri babiri? Man, ubu ndi muri ryashiramo ry'abantu bajyama bari Sicuza iyo abantu haragira maquillage nari gutanga ama Saint-Valentin menshi cyane nari kuronka n'amakado menshi. Kubera ufisade mu benshi. Mugani biracegwa. Umukobwa wese azokwiyumva yuko ashaka Saint-Valentin, umukobwa atazoba afite umukunzi. Jewe. Inde. STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. J'espère que vous allez bien. À ma part, bienvenue fraîche quand ça n'a jamais donné de muriya mutso reka mbanze ndabaramutse ndagombire cyane ndagikunda bakunda gose no kubakunzi juste abantu bari en couple abantu mufise bashiri banyu tukadayifirije umunsi mukuru mwiranda wa Saint-Valentin mwiranda Valentin. Donc siko twe tubitahura ukuje twe tubitahura mu gasiko biri n'umunsi mukuru w'abantu ba juste n'umwiranda Valentin mais ko tuvuga ngo umunsi mukuru w'abakundana kadara mutse ndagikunda cyane uri munsi rero nagendeye Sammy ndanira ipera natembereye ahantu ba Sammy ba Kanyana babwiye neza bagirira tournage digwe na Mr Sammy ngo nta mugabo umuno ntugire mariage Sammy ngo mana yanje Sammy ngo nagende ahantu ba Sammy bagira tournage yabwiye neza Sammy ko ajya mapera muri agatondo saa tatu za usubuhi mapera Sammy ndanira ko basi ndanira umeko mako Nyako mkono kamimba kadogo nani ndazi kuvisa kadaga toyo kadaga hema kamimba gako Rege Kanyana ntava kuzinga So Sammy mambo tumeze neza reka tubaramutse umeze neza murakomeye uko kwezi ndagukunda cyane n'ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa abana bose bavutse mu kwezi kwa kabiri baba ari romantique mu rukundo kiyo waje nuko bakunda guhemukirwa no kuvuga naje uko kwezi kwanje kw'amavuko ndacyara ka bebe uyu mwaka na utangwa warahemukiye none wewe cyangwa warahemutse narahemukiwe cyane dufise ibikomere by'urukundo birihe ibikomere by'urukundo bijya mu mutima bijya ku maguru ndani ahabo satura umutima wora umutima wanje warirabuye kuri ibikomere eka gakoga nagasutwa none naje ngano cyandaba ivyo wawe Yesu ya bakunzi ba TV turamukije cyane bakunzi ba filme ndundi aho muri hose turamukije Mr Pompo bakunzi ba Mr Pompompo bakunzi ba mushusho turamukije cyane Sammy dore wagize mariage mugabo nta mpeta tubona yambaye sisa siniko kuonesha ngiga izi bag ni zimwe wademu bambara ku bintu za juste nga hey juste hey mariage deja ina muro nonda kubaze mbe kwanza burya iyo umuntu urazinga ko warunyambuye urugo Akanyana warumuwambuye umugabo yanzi ngo agize mariage vya vrai none ni vyafo Erega none sama mshushu mutwe gura ndaho wangu none ndakubaze none kubazo wari kuravuga ko ari vyafo ni vyafo gute ubuzima yaje ubwa n'umugore waone kama nishaza tanenepa umunara muri babiri man ubu ndi muri ryashiramo ry'abantu bajyama bari Sammy yavuze ngo sigari mwishira ngo bajyama bari gusa man anje oya abiswavuze bajyama bari Sammy musa Saint-Valentin iteguriye gute musa Saint-Valentin ndawiteguriye neza cyane ndiko ndicuza uzohishuga umugore wawe ndiko ndicuza
iyaba ntaragira maquillage nari gutanga ama Saint Valentin menshi cyane nari kuronka n'amakado menshi kubera ufise abademu benshi muga ntibiracegwa umukobwa wese azokwiyumva yuko ashaka Saint Valentin umukobwa atazoba afite umukunzi jewe iri warize mu rutana ntiwize mu rutana nta mushero warufise mu rutana oka yes nawe yaravuze yarambwiye ati ugeze mu muji wacu umwihakana ukivuga ko utamuzi yo mugabo bore sana umuhungu yaranadubuye mu ishuri kubera ukuntu yasiba no kuza gukora ibibazo akaza kukugwaza that's not good bakuza TV abakobwa umviriza deja ngaho urabeshe ugize ubeshi ugeze n'ubwese projet nta muntu dukundana twiganje ncambere kandi abafana base njese mbeshe rero ndabemere kuzobasho mumenyere kutumara amaza twebwe ndemeye kuzoza niyo muhungu bas umuzo muzagara nguze kuma ikiganiro cyenda muzana tingira sawa kanyamuji nzoka wa sawa Sammy kuvugira amahera usigara umubeshi wewe jewe sumubeshi ahubwo mwebwe abakobwa ni nka filme na hari filme nasoye yitwa Inziriyovya aho umugore wanje yanuse ngo umugabo adafise nari mikasha agira iki yaje mu gisagara rero abantu ndabasavye muzokurikirana iyo filme kuri Mr Sammy ni filme shasha muzobona ivyo ujya mugore wanje ageze mu gisagara ivyo yankoreye ni nk'ivyo miri yakorewe uyo muhungu bakundana nawe kwishura abo bavuga ati waje se kubwira basigwe nza kwiyo filme yawe waje example warabimbwiye wewe igihe cyose twagendanye warabimbwiye Sammy twagendanye Sammy twagendanye Sammy newe nturi umu ex wanje vugisha ukuri vugisha ukuri je nange ibintu by'ubu vugisha ukuri umu ex wanje nturi umu ex wanje jewe byari basi yo twakundanye imisi ngahe basi ndi umu ex twakundanye imisi ngahe wewe nimba ari ukwezi kumwe nimba ari amezi abiri twapfuye iki je nawe cyo twapfuye narakubujije kujya gukora ibiganiro cyuravyanga kindi nacyo wagomba kuba umu actrice ndashimye basi byaheze Samje twakundanye mwiza vraiment kweli mwiza dusubirane dusubirane wo tutakundanye munyumvire sawa nawe bashe wasubirana n'uwo mutakundanye Sammy yawe ni sida kweli yo umugera ndamusengwaye umugera namahigwe no bangize kuko noza ndapokera barapokezana ningenero mfise impano ho no chandonga ama nani mesh cyane ngwaraguze umuduga Sammy naraguze umuduga nene n'uyu kwanza notwa najemwo c'est ça no kuvuga ngo kugura umuduga ni ibintu bisanzwe cyane uyo muduga ngana waguze miliyoni 7 naguze miliyoni Pro box miliyoni 7 hano sunayona hapo irabe acha woga so no kuvuga gusa imana igumihezagira cyane ego hanyuma ikindi naco ubu sigaye njye umushusho mu gitondo saa 6 mbere Sammy yagera kandi ari iryo rimwe yaje 10,000 wowe waje kunikira kangahe yo Sammy vugisha kubyo waje kunekera sinateka none kure kwemeye waje guteka kangahe je twumve bamusize kisosi n'inyama n'ubuceri dushyamwe ibirungo bya kabiri twumve shamenga oya mugabo uzi gucumba uri kuna tepetesha bugari manga abarababeshe munsi yose nigeze ncumba Sammy vugisha ukuri tujye kubyakuzanye pole sana yo mugera courage so Sammy gusa nubwo avuze ngo arangoye si vyavre ntiwarongoye ibindi si vyavre ntiwarongoye mbe wa musheri wawe wa wundi waramuhevye kandi n'ubwenzi wa Kanyana kigeme kigeme twari twumva ngo yangora amazi imisi ngo agwaye kigeme aragwaye kigeme ntabwo yigeze kuba umusheri wanje oya pe mu ba journaliste bose umukobwa yigeze kuba umusheri wanje ni wowe gusa ni wowe gusa mu bakinyi ba filme nta n'uhari nta n'uzoza ego nababeje twakundanye kazima weme n'incuro wantekeye sawa natetse imba ririmo sinzi ko ari kabiri mango agise ndamufata nka musazanje nuko rero turabatumiriye kuraba filme ndundi so abafana ba STV Sammy benshi bafite ikibazo kuri filme Kanyana idahera ni gihindi ni kijamaika cyane filme Kanyana yari maze imisi igwaza abantu imitima abantu bamwe baragwaye abandi barapfuye wo muri Kanyana c'est ça abantu benshi bariko baravuga ko nafuye uzo cy'umuzimu episode ya sosu no musi babonye neza yuko yari indoto zari inzozi Kanyana yariko ararota
ko banyishe kira kintu cyose zari inzozi kuvuga filme Kanyana irabandanya ukuri kwamye kindi naco kuvuga ngo ihere igomba guhera mugabo ntiharagera kwigihera ya kubera iki none ndababaze twe ntiturashika no kwijana kubera iki twararavye filme aro filme y'abahindi twigeze kubona voix 300 aro nigera ku gihumbi. Okay, none gashahu kubera iki filme z'abahindi tuziraba kugeza ku gihumbi mugabo izi wacu zigeze kuri 100 ngo tubireke. So hama na filme bukeneza ari mazi misi dasohoka bivanye n'ukuntu Kigeme yaragwaye Ivete yaragwaye mugabo vuba mugiye kuyihabwa yakize ya ni ubu n'imitende. Kandi nka Kigeme wo mwari mukwiye gukundana. Yo je vraiment ntitwankana zo mu badi. Yego vraiment. Kuko umengo hari cyo mufana. Yeah. So Sammy ndasi ikibazo nakibaje n'umutipe twa Kefa ndibazo musi yakina na bamutima. Ikibazo kuki mutakigira collaboration nka kera donc kila mtu kona matimu zake nimba benshi abanze kuna abamaze kwigeza aro ndeka mere kuri Happy Live kubaki kina filme Paradiso alisijona mtu wa matari Jesse ndi umunwa very sorry yacho numanga umuntu wa atari umuntu amusavye kiganiro munipatie Emilio mon frère Emilio jewe nukuri kwimana ako kanu sikeza kugira ngwereze interview Emilio Kanyana umviza message ko telefone bayivye ngo Emilio Happy Live ndakubaze kugira ikiganiro umuha ikiganiro yego hari abandi mudema cyambwira ngo kugira mushire muri filme mu makama naye penye Emilio Happy Live none ni muri BBC ni muri OBR ni muri Regidezo ivyo bintu si byiza kandi biri mu bintu byamusubije hasi cyane ofete unundi muntu udakina na fan mbe twande Soro bamwitanse Soro kama ni Liberi ivyo bintu si byiza kuje ndamushimira cyane Sammy bwo cyavuga ngo Sammy ngo mani Sammy je n'umuntu mwiza cyane je n'umwana mwiza na mateleviziyo akiri hasi yego nukuri kwimana aho yapa ari ivyo Sammy Soro ya arano ko yadugije n'abafani umwe akacaje umubwiye ati dukora ikiganiro yaciye muri kuri Facebook je narukundira ko ndagusabe wumva amahoro mana yanje nukuri dusikiye amani gusa si byiza muragenda ngaho mukavuga ama TV online nabi ariko jewe sinjye umuntu none nakubaze none arega abo bantu ikibabaje abo bantu neranije nabo oya siko bateranya nabo oya ninje ndabivuze sindakubwiye wo bivuge naho munavuze reka ndavyivugira Happy Live na Soro ngo Emilio ngabwo murayazi yo gura parasara munyamunyegere muze mureka ivyo bintu please mubigabanye ariko samubwiye ati Sammy ikiganiro yo karibu tufanye kipindi none mwebwe mwibona iki vraiment nka Soro umviriza nka Soro numu underground imbere yiwawe umviriza sikuguteranya afana ba Steve urumva hari ibintu bimwe tuye turabire kukuvyo yendegera urumva Sammy byo rendegera gose mwikebuke mumere nka Sammy wabana beza oya gusa ntibomera nka Sammy kuko nabo bameze nkabo okay uriko urumva kinacho kandi umuntu ntakundwa na bose abo bandi nimba wara basavye ibiganiro peut-être hari n'izindi televiziyo bo baba bihako gusa kimwe tumenye neza yuko twebwe abartiste cyangwa twebwe abasani twebwe abakinyi ba filme ibikorwa vyacu tubimenyekanisha na mwebwe kuko hari abantu mwebwe ni mwebwe mudupushinga mudushira hejuru cyane iyo tutabaronka mwebwe ni dushobora kwishikana ahantu gusa bibaye ngombwa je gusa comme conseil gusa nimba udafite umwanya umuntu urashobora kumubwira ati nta mwanya mfise uno munsi yanzokuronda mazimisi bakuronze ati tugore kiganiro nino ko yavuze ko atamwanya mfise ngango Emilio ambwira nkakubwira ati nta mwanya mfise mugabo umunsi ndonse umwanya nkavuga ati ngo kugira naje mpushinge filme yanje nk'ubu filme yanje niko ndabibwira abantu yasohose John ntibarayimenya ya niyo nagomba kubabwira yitwa Inzira Iyovya nibaje kuyikurikirana rero kandi abantu bose bivana n'ukuntu ukuntu yaremwe ego jewe apa n'ukuntu aba yararemwe maze nukwituze turitonda kubera ku mpanda dupimira diameter ni metero ambiriza umbiriza Sammy si beef gusa hari ibintu usanga bimwe bangwa na mashowbiz ugasanga bimwe abafana mama unakutandi nibatuye ko serious rumba ariko nyine umuntu acagenda ngaho acavuga ngo tunabijua mugabo muze muri kebuka ngo Emilio ndasishira papa tinta bakunzi ba filme ndundi sije bivuze miri sije ndabivuze okay nabasta na uri umustar kuko watanguye kera urazi Sammy kuno yatanguye Sammy yatanguye yira urahinzobe yaraje Sammy miri reka mvuge kino kintu umuntu akwimye ikiganiro cyangwa umuntu akwimye ikintu ciwafitiye ku burenganzira uzamureke iyi si turimwo nawe ejo azogukenera ejo nawe azoshaka conference arigi azoshaka kugutuma ko ikindi naco nimba no musi televiziyo yawe nimba itaronka dika canke venka nibizokwama biri nga
ejo irashobora kuzoba ariyo televiziyo ya mbere mu gihugu kiri umuntu wese akifuza yuko yogira interview muri yo nani rero gacu usanga uno munsi wamufashe nabi akiri twovuga ngo akiri hagati ya canka akiri hagati kuko na muntu aba hasi twese dutangurira hagati rero gacu usanga ni handi uba ushaka kuja kurondera umuntu akwimye ikiganiro cyangwa umuntu akwimye ikintu ciwe mureke hari umusaza wo kurondera nuko je ndakunda Sami avugisha kuri nubwo Sami yatanguye yirabura yakina faraje mu rushengero yafite n'ubuhanza bwaragiye Sami semeje kwe yafite ubuhanza ngiga bwagiye rimwe nibuka gusa yandavyibuka ntubeshe ndibuka kira kana gatoya nkiza unakiya kunishangilia wambaye akanani twadukwembe kagaca kagwa hasi mu rubirizi pompompo mugabe manisha umuntu muswara n'usakazi warakuze kandi narashaje nabo barashaje ko nawe kusiga ofisi inzobe na ibisusu rero wagize ibisusu nagize ibisusu wabibona televiziyo yubawe ya televiziyo yubawe cyane na wavyibushe filme ndundi zobaho ya filme ndundi mu byukuri je nimba ari ikintu ntovuga nabi nagomba kubwira abantu ubonye ndakwandikiye nkakurungikira link maze umuntu adandaza indagara yamanuka gashombo k'indagara cyangwa imikeke umuntu adandaza imikeke mandazi partage link anuka ishombo y'imikeke rero najewe nimba najewe kano kazi kanje ndagakora nta kindi kintu kintunze ni link ya ni link rero niyo mpamvu link niyo mpamvu ndaguhaye link c'est bon fatira kwanza micro sigawa bugi byeke filme vya ndaje gatoya unaenda wapi nakuja kidogo ndaje unaenda wapi ndaje ulitani none bisusu ushakona bisusu so bakunzi ba filme ndundi turabashimiye cyane ingene umaze imisi mukurikirana filme zacu nimugire aho mubawe cyane so hari abantu bamaze imisi bavuga ati dusora filme nyinshi cyane mumenye neza yuko muri Rukundo TV bashaka kubaho kandi Rukundo TV irahari nka Rukundo TV haraho na Mr Sammy najo Mr Sammy mbayeho nka Mr Sammy rero Sammy itariki nk'iyi uravyibuka waranza nishuka ndenda gusubije rero we biri acha komedi tukwa mikrofone yako none ndakubaza ikibazo kimwe miri urazi ko utari umukinya wa filme jewe ndabizi muganegeze gukina filme none ndakubaze hano mashugwe turi 14 February uya ndaguhaye tu 14 kubera wazi iwa munsi none miri nkongaha urazi ko mukanyana mu Rwanda oya kugwana c'est juste normal donc itariki nk'iyo azina kwanza ni amashugwe ndagusubije aya mashugwe jigina yakuzanira nakenda gusoma bizu centrale Yesu centrale ushaka ndagusumye centrale je sinagusumye centrale bakunzi bakunzi je namuhaye nca mugwa munda nca namusoma centrale naco tegenda kugwa munda duhebane fresh yo bye ntuzosubire kandi kuvuga yuko je nawe twigeze gukundana oya nawe mugabo uransubije ishugwe hari ama message yo muri rimikashi nakurungiye rimikashi nisubizo kandi ne kwashi ko nari kwa naraguze na kamera kuva kare mugabo waranje amahera kamera barayibye tera mashugwe yawe nimba yatahana muhira zawadi ni zawadi sawa tamufikishie Kanyana sawa so apana wa TV mwakoze dukurikirana ndabakunda cyane yali Miri Fifi na Mr Sammy genda mumukurikirane ni Mr Sammy official Rukundo TV buja Move online TV turabashimiye cyane mu byukuri bivuye ku mutima cyane hanyuma ikindi naco soma rero sinagwayishugwe ndagusome basha mukurikimana ikintu gusa harufi nibuka ofisi utunwa dusosa mukurikimana nibuka umunsi wa mbere duhura ndagusomye utunwa twawe twari dusosa cyane imisi yose ndi muhira nagumanza hajya niyo mpamvu naguma ndagutelefona ati tubonane kwari kugira ngo ati ndagusome numve uto dusukari turi ku munwa wawe ndadukumbuye cyane dukumbuye kandi afite umugore sava wese none nitwahebanye none twarahebanye mugabo urakoze cyane kumereza ishuko sawa rero ndifuza ko 14 ziswa turi kumwe 14 sawa sijali sawa na West TV ndakunda iyo lakini byo mutibiti ndani murakoze cyane iyo mutibiti ndani ndakunda gose ciao ciao bye bye STV every story matters.